mutama wa kera iyo politikere hose yavuze ngomba ngaryo gatoyi nka kontrije canke akabazo bavuze bya corruption canke bonne gouvernance mugari kintu jewe mbona kandi niyumvira kugira igiture kihave canke abintwari bereye ubwa mbere uravye ari bakivuze umwana gatonda hakana ngo mansidagire uravye ukuntu inzego zihaje icambere ni reforme yuko inzego zitandukanye z'igihugu zihaje kubwa mbere ho ifo kumenya yuko urwego butungane ngo rwego rukuru ruhambaye kugira ngo ivyo vyigiturire canke intware bere itsimbatare kuko ubufasha bari igiturire canke anyuje amatungo y'igihugu kugira ngo ateza guhanwa biciye mu butungane none mu gihe umuntu ashobora kuba procureur chaka umukuru wa sentare abanje kugura ikibanza birahari akabanza gutanga nk'akantu kugira we umukiza manza atarukaye canke mu rwego rukomeye rw'ubutungane chaka binaco mu gihe abajeje gutungane ega dutanga ndubona ikintu gitoyi twotahura twese turavuga yuko ubutungane bw'u Burundi budakora budahana butinya guhana bamwe bari ibiturire je ikintu ndakunda kugaruka kandi ari ikintu ngombe mvugire ngaha mu gihe utwara urwego butungane kanaka amasena atandukanye akomeye ashobora kubashizweho n'itegeko akabatigenga kandi benshi ugasanga urutonde bavamwo mu kugenwa batangwa ku rutonde ruvuye mu migambwe ugasanga abarya ibiturire bigatuma tuvuga abarya ibiturire bato mugahe tuvuga abakomakomeye ugasanga abarya ibiturire bihaditse biko bisubiza inyuma igihugu n'abantu bo hejuru bari mu bantu bapropose abantu batwara ubwo bw'ubutungane none umuntu agusabira kugira uronka amabanga akagupropose kugira ugenwe mu gihe hari igiturire bigasaba yuko umutuma ko mukomva cyangwa uranisha umva byo gukunda buke naha rero tuvuga kugwanya igiturire bamwe bavuga ngo turomba bivugwa mwavuze na nyenshi muri avuga ati igi hari bitameze neza narabonye bavuga yuko bashaho konte wivye ivya leta agende ayashireko uyashireko mu muhisho mwibanga umva wivya ngahe usubija ngahe mbe yako wivye wayivye ryari uri wayacuruje ngo yunguke urasubije ko mwibanga nuhanywe nundawe umushikiranganje azoyatora habaye deje azoyatora yiwe agenda kuri ikintu bimenyekanya asubize mwibanga acagenda agume yibandariza imigambi yiwe turi muri iyo nzira rero icambe twovuga tukimunza yuko tuvuga ati dusubize mwibanga bice bihereraho nivyani tuvuga tuve mu bintu solidarité négative mu gushigikirana ku bintu vyekeye by'imigambwe mu mafuti kubera mugabo twiza mu mugambi duhamwe jewe mbere y'ubwoko navyo nkibona uno munsi mu Burundi aho turafise n'amahirwe amwe ko nta solidarité y'ubwoko mengo no munsi hari umuganda wabize ko turaraba hari solidarité y'imigambwe uko nukuri ico rero ntabwo umuntu akivugeho gatoyi tabya twabonye nitwabonye yuko kugurwa konte wari vy'amahera y'igihugu wateza gushiga imbere y'abantu ku mugaragaro bagushirwa ikibiraho n'abantu bakayumenya ati mwibanga uca wumva yuko aho ari kinyegezwa kizotugura kugira ngo iyo bonne gouvernance corruption ibeho uca wumva yuko hani abasubiza usanga abambaye mu gihugu nabo bango mvuye kwica ubutungane rero hamwe aho umutungane mbandagereza ko njewe ndabatahura hamwe ubusige ndabatahura ubwa mbere sinavyumva ja mu twaganiye umutungane ndiko ndabaza ati kubera iki mudafata ingingo zihanitse je mnasho umutegeza ndashikira ndabaza ati kubera iki nisose kuba dusemerera mugafungira abantu busa abivye abantu bato vy'igitoki ndani wivye igihugu
ngo tugere subiza kuri konti mwibanga nenga uwo washe kugira ngo ube procureur uwo mushimbira ya sentare umva ko bigoye twiga ukuntu butungane bwo kwigenga kuko niyo base cengira ngo sinzi ko twovuga ko boto kumugaragara nibagenwe kuko maze kugenwa gapfa kuri se umugambo biragoye urumva ho kugira solution biragoye iyo ni problem dufite mu Burundi itegerezwa kwa sinzi kizoikira biracagoye ni kuvuga yuko twokwigara ukuntu rwego gutungane ushobora kwa kwigenga ikindi naco nagomba mvuge umuhinga yavuze ko navyumva umuhinga yavuze yuko pauvreté des fonctionnaires ubukene abakozi bahita bafise bifatiye ku mushahara mutoyi baronka karibwo ari byo bituma ni hanini igiturire kiba karandagata mu nzego za leta ku ruhande rumwe nka 20% ndacemera 80 kwijana ntacyo nemera kubera jende mira yuko abakozi bahita turave by'ukuri bahembwa mera tabaho uravye umuntu afise diplome ya AD ahembwa mu 300 mufise kaminuza ahembwa mu 500 munsi turavye ubuzima turimwo biragoye ko yoreka gukora koza abanye umuha mugabo gukora koza kiva kuri ico kiva novuga kunyigisho twarose kuko kamere ngiya dufise dukorera ati gute hari umuntu usanga yahora ahembwa mu 400 ari umukozi wetasanzwe mugacha mukura hano mu gisara ca leta bacamukura ha camuha nka deke akaba deca ministre umva arose umushahara uhambaye byotuma abaho neza ukomeye n'amamiso menshi akaza karonka ico twavuze ingorane z'umuryango rasiyo y'abana amahera ishuri z'abanyeshuri z'abana biwe umudama kwa rasiyo mugabo kwiba abaye ministre abaye deje ibintu byose asanze muri iyo dereso sikacihomba cyose akabijya akabimara akangwa no kunyuza amatungo y'igihugu no kugira ibiturire nta muntu ashobora gusinyira ikintu afite uburenganzira atamusabye igiturire ndetse n'ibintu atarekuru akabikora kubera ibiturire none wumva ari ubukene buke umva ibyo bitumwe ari ubukene yarafise kubw'umushahara ico kintu rero ndabona bw'icambere gihambaye ni iki rero umuntu avuga ati mbeya noshika harya noca ndya nanje ingwane ya mbere ngaruka handi nyene bwa mbere ni izi nyigisho dusanga dufise hanini ukagenda mu poste mu mugambo banje mu mugambo urimo ubanje gutanga amahera nige ariko ridishere gaga kuri bisuni ntihera kuri bisihera mu kuronka akazi none je mbaye deje mbanje gutanga 1,50,000 je mbaye chef de zone ayo chef de zone numvuze ngo we chef de zone maze gutanga 5 miliyoni mbaye mustane ntanze 1,100,000 mbaye honorable mushamateka mbaye tuwa time 30 ndireka kwiba gutereka kuri bisihera ukundo zakazi na ego akajya bwa mbere nkabanza gushimira abatunganije kino kiganiro tunasaba ko boza barabigwiza kugira ngo abantu bashirizeho kuronka inyigisho zikwiye kuko turumva ko abahinga bavuze ibitari bike kubijanye na bonne gouvernance no kubijanye no kurwanya igiturire rero twa Pamphile Marayika abana ndi mushinga mateka aba naje ngaha naserukiye umushinga mateka Gatogwa asatashoye kushika ngaha nogira nkashima rero le thème le sujet yabaye développé bijanye na bonne gouvernance ariko rero ngirageje gukurikirana ivyavuzwe n'ukuntu byagiye biravugwa urabona ko nous risquons de tenir le diable par la queue au lieu de le tenir par la tête. Mwisani tushobora kuvuga la bonne gouvernance ata séparation effective des pouvoirs ihari. Les pouvoirs nazo turazizi, c'est le pouvoir législatif, c'est le pouvoir exécutif, na le pouvoir judiciaire. Reka duhere kuri pouvoir législatif ariyo twahoramwo ngira ngo murazi kuntu abashinga amateka bajaho
abantu benshi bamasemera bakavuga yuko abashinga amateka bakwiye kujaho batisunze la liste bloquée. La liste bloquée turazi ingaruka zazo nuko umushinga amateka bagiyeho atabafise bwa bwigenge mwagiye muravuga aba expert bagiye baravuga bwo kugira ngo akore akazi kiwe neza. Aradafise bwigenge bukwiye hacaho cha kibazo no kugwanya igiturire ntaheza ngo kigwanye nkuko byategerezwa. Bagiye ku maliste bloquée baza bisunga imigambwe yayo hanyuma gasanga hariho n'igisure n'iki ugasanga n'ikibazo. Hanyuma tugiye mu gikorwa nyezina babajejwe cyo gutora amategeko. Nivyo amategeko aratorwa. Mukaba mwumva ngo amategeko yatowe ijana kwijana. Mugabo nukuraba ayo mategeko yatowe arafise ingufu zikwiye. Est-ce que ce sont des lois fortes? Amategeko abaje guhana kuko bivanye nuko kuntu babaje birumvikana ko hagira n'igihe ibwirizwa rigatorwa bivanye n'intumbero ya politiki. Yego. Hama ikintu vuga nyene kuri ibi bijanye n'amategeko atorwa amabwirizwa murazi ko aba bayatoye ko atari bo baheza ngo bashire mu ngiro ashirwa mu ngiro na executive. Twama twumva amategeko atorwa yari kugira akamaro abene igihugu mugaga hera direct rwari ugasanga amategeko effectivement yaje gufasha kugira ngo cagiturire ya ntwaro ibereye bibeho mugasanga aguma direct rwari kuko so bashira mu ngiro nibindi. Reka nze kuri pouvoir judiciaire. Ego murambare. Le pouvoir judiciaire burya musanzwe muri ko muraba mu gihugu ubutungane burafise akamaro gakomeye cyane gose kugira ngo intwaro ibereye ibeho. Mugabo mwagiye murumva ivyagiye byo bagiye bavuga hirya no hino burya abacamanza bari mu bantu batuma byagwanya ngigiture canke ya ntwaro ibereye bidakunda kuko tunahereye n'ukuntu batunganije murazi yuko le juge suprême kandi président de la République ari muri executive no twara executive gacayongera akaba ari osome ya le pouvoir judiciaire. Mugireo aho hejuru bitamize neza mumva ko haba muri executive cyangwa muri pouvoir judiciaire bica bicumbagira. Rero tugiye kuri executive yo mwagiye muravyumva ingorane ziriyo niki rero nkavuga nti ngirageje kusongora kuri noko hatabaye iyo séparation effective de pouvoir ibi byose ko turavuga nta nyinshi dushaka kuronka ariko gituma navuga nti umuti turonderaho niho nisera tete kuko sino hari ya hasi tuzosanga tuko plenaro diable parlac. Hama ikina ngomba kuvuga muri bijanye no kugwanya ibiturire ibijanye na bonne gouvernance hariho role ikomeye cyane ya société civile. La société civile iteza kuronswa ingufu zikwiye kugira ngo ishobore kujua role primordial ariyo role ya contrepoids politique. Est-ce que hano mu gihugu cyacu tuko turaba kuntu abo muri société civile bafashwa ngira ngo mama mwumva nkiyo nka aba barufiri canke ba Foster imyampi bamaye ko barategwa kubera ukuri kwa bari bariko ravuga. Byumvikana ko barakeneye ingufu kugira ngo la société civile ikore hanyuma ibintu byo kugenda neza. Icyo nagomba kurangirizako nuko la bonne gouvernance normalement c'est une fille de la démocratie. Quand il n'y a pas de démocratie effective, il n'y a pas de bonne gouvernance. Oh, turavya la démocratie kuyifasha hano mu gihugu cyacu. Ukarama kumira arimo mu migambo. Ukarakunda imigambo bayisambagura pour des fins zingu zabana bariya. Murabona ko la démocratie mu gihugu cyacu ifise ingorane ari nayo ntandaro ivamwo ibya mauvaise gouvernance hamba cisanga igiture cariraye kikabura n'umuntu ashobora kukigwanya malgré que hariho des institutions zatiza kukigwanya mugwe gasanga izo institutions nazo nta nguvu zifise surtout que n'abantu baba bazigize burya kuba gushiraho institution ni kimwe mugana abantu bazijamwo n'ikindi kibazo. Murakoze.